jewe narifise ikibazo kimwe nagomba kubaza umwubaha umushikiranganji. Rino bwirizwa twariko tugendera ko ryari rimaze hafi imyaka 8 kandi ico gihe cyose guhera 2020 mwabuje niki kubizana hakiri kare kugira ngo tubikosore hakiri kare mukabandanya mukora ibidakogwa kandi ubwawe warize amategeko. Hanyuma bijya na procedure yo kubijana muri service de registration kugira bihindure mu Kirundi birafata undi mwanya kuko haraho usanga hari ayandi mategeko ayandi mabwirizwa yagiye imbere bisaba ko babanza kwitondera neza. Nivyo byose yo procedure legislative ituma habaye retard mugo sinovuga ko ari insiguro zifashe kuko iyo misi simike ariko uko bigenda kose kazima naho twatevye tuzanye ikintu kimeze neza. Urakoze mwubahwa kudushikiriza igikorwa mwakoreye mu mugwi. Bubahwa nagira ndabahe akanya namwe nimba hariho ibibazo mwamufise kugira ngo mubishikirize hanyuma umwubahwa ari imbere yacu kugira ngo ashobore gutanga umuco. Mu nkundire ntanguriye kuri no ruhande abafise ibibazo. Reka twumvirize. Yego murakoze nyeniteka kuri kano kanya muduhaye banze ndetse nshimire mushikiranganje n'abakoranye ko bashoboye kudushikiriza ibwirizwa. Mfise ikibazo kuri article 32 aho bavuga ko kuba umwana yakujijwe n'amategeko. Mbega iyi pratique iri fréquente mu Burundi j'umwana akuzwa un enfant émancipé juridiquement arangwa niki? Nibaza yuko nico kibazo nyamukuru mbona. Murakoze nyeniteka. Jewe narifise ikibazo kimwe nagomba kubaza umwubaha umushikiranganji. Rino bwirizwa twariko tugendera ko ryari rimaze hafi imyaka 8 kandi ico gihe cyose guhera 2020 mwabuje niki kubizana hakiri kare kugira ngo tubikosore hakiri kare mukabandanya mukora ibidakogwa kandi ubwawe warize amategeko. Sukwiga gusa amategeko warabaye n'umukenguza amateka. Byagenze guteka mwubaha mushikiranganje kugira ngo vyukuri mumara ico gihe cyose muriko mukora ibyo mubona kwera mutatiza gukora. Murakoze cyane y'inteka kuri nama nkihuza amateka kunyongera ijambo. Nongera nshima nkenguruka bwa mbere bwo kungene twakoranye na commission permanente. Ikindi naco nkenguruka ukungene
bibazo bibajijwe. Ikibazo ca mbere ca emancipation, izo pratique si kenshi zibaho mu Burundi, kenshi bishika iyo dufate la majorité civile, dufate nk'akarorero umwana nk'ubu kugira mariage age regale n'imyaka 21 ku muhungu, umukobwa nawe ni 18 mu mategeko n'amabwizwa tugenderako. Ubwo birashika umuhungu tugasanga arahabwa ubwo bubasha bwa emancipation, akamwasimira ku majere. Iyo dufate bishitse tugasanga yakundanye n'umukobwa akamutera inda atarakwiza imyaka 21, guverineri amuha iyo dispense yuko agira mariage atarakwiza imyaka 21, no kuvuga ko abagiye muri catégorie des émancipés. 18 ndiko ndavuga kuri na karontanze kuri iyo cas d'émancipation. Ego hanyuma ibi by'udakwiza imyaka 18 ko ashobora kuba membre d'une société coopérative, birashika umuntu ufate nk'umwana afise imyaka 16 mukuru mu muryango, abavyeyi bakaba batakiriho, akavuga ati nshaka gukurikirana ivya papa cyangwa ivyo mu muryango. Ico gihe buramatari ni watanga musanzwe izo autorisation, izo dérogation spéciale, aramuha iyo autorisation d'être émancipé, akabasimire ku majere kugira abandanya kurikira ibisigi vya base babo ari membre effectif wa société coopérative. Ntibishika kenshi mugabo ikinini nteguro gutegekanya kugira itunga kuko urufisa amapart sociale muri société coopérative, ama Imana ikorera ivyayo ukarengana. Ni vyiza ko la succession ibandanya ikurikirana itunga ryayo. Nibaza ko vyofasha no kuza turagabanya injyana, usanga hari abaca bikikamukiza bakaca batwara ubutunzi bw'abana mu ntumbero yuko ngo barabahagararikiye, urumva ngo ntibarakura. Nibaza yuko vy'ukuri icyo mugikoze cyoba ciza cyane, kandi ibyo tugabanya injyana zitari. Murakoze cyane kuri iyo nyunganiro mushizeko. Iki kirafasha cyane nkuko mubuzanye n'iteka, kuko biragabanya n'amaspekulation. Hariho abantu burya iyo bagiye hamwe benshi usanga bafite n'agatima tare, agatima katatomoye neza, kataja muri iyo société coopérative cyangwa iryo shira hamwe bagize. Mugo si benshi, mugo gasanga rero abo barashobora kudurumbanya ivy'abandi barondeye n'amabarize tugira yo kugira la succession nayo nyene yoroherwe. Niteka ku kibazo ciwanyu, nibaza ko kiroroshe kandi kiragoye kwishura kuko ibi by'amabwirizwa y'iteka hariho aho usanga bitugora gato, kuko procedure yo guhindura ibwirizwa haraho abahinga babitegura, tugasanga aho bibagoye, tugateza kubaherekeza bakabizana. Haraho icatumye biteba ubwa mbere bwo bari babiteguye alahat, ntibashiramwo neza indinganizo kumwe twavyifuza. Hanyuma bijya na procedure yo kubijana muri service de registration kugira bihindure mu Kirundi birafata undi mwanya, kuko haraho usanga hari ayandi mategeko, ayandi mabwirizwa yagiye imbere, bisaba ko babanza kwitondera neza. Nivyo byose iyo procedure legislative ituma haba retard. Mugo sinovuga ko ari insiguro zifashe, kuko iyo misi simike, ariko uko bigenda kose kazima naho twatevye tuzanye ikintu kimeze neza. Murakoze, Imana ibahezage. Ni sawa iyo nyishira tomoye kazima by'ukuri. Mwabonye ko bitegereza kuza kugira ngo mukosore, hanyuma mushobore gukora mwisanzuye
ata nzitizi z'amategeko zihari. murakoze nyeniteka atayindi amendement de forme abubahwa baba bashoboye kubona bacakurikira ikurikira. murakoze nyeniteka. murakoze n'iteka jewe nashaka mumfashe kuraba l'article 56 alinéa 4 mu kirundi no mu gifaransa nabonye umengo ntibijanye neza. 56 alinéa 4 La durée et le nombre de leur mandat sont fixés par les statuts. Igihe ikiringo kimara n'inshuro gishobora kwisubiriza bishingwa n'amategeko ngenderwako. Wapi? ndumvamo ikintu ca renouvellement. Renouvellement de mandat na le nombre de mandat numva ngo sico kimwe. Igihe ikiringo kimara, ça c'est la durée. N'inshuro, ça c'est le nombre. Gishobora kwisubiriza bishingwa nibaza ni manda ni kiringo c'urwego nshingwantwaro, sibyo? Ni ikiringo igihe n'ikiringo urwego nshingwantwaro rumara n'inshuro rushobora kwisubiriza bishingwa n'amategeko ngenderwako. Nari tante yo kwamanda la version française mvuga nti la durée et le nombre de renouvellement de les mandats sont fixés par les statuts. Ibintu bibiri bitandukanye. Hariho d'abord la durée. Na manda bashobora le nombre de manda le renouvellement bashobora gukora ni ibintu bibiri bitandukanye. La durée ya conseil d'administration ishobora kumara par exemple 2 ans cyangwa 4 ans. Mugabo iyo conseil irashobora kwisubiriza autant de fois. Donc ni ibintu bibiri bitandukanye bagomba kuvuga nga muri no article. D'abord ikiringo hamwe n'inshuro. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Tuvuga ati le mandat article muri constitution ivuga kuri mandat y'umukuru w'igihugu. Okay. Un mandat de 7 ans renouvelable. Ni ukuvuga hariho d'abord la durée ya manda y'ikiringo. Mugabo ishobora kugaruka iyindi nshuro. Donc ni ivyo bintu bibiri birimo muri no alinéa. Alors d'abord mbega conseil d'administration ifise durée ingana gute? Ni imyaka ibiri, ni 3, ni 4. Iyo statut irabiprecise. Mbega iyo conseil ishobora kugaruka
abagize ubwo rwego bashobora kugaruka imyaka ingahe bashobora kwisubiriza inshuro zingana nico iyi aneya ivuga